kuko mu rugendo hari gushika ahantu haduga n'ahantu hagerera n'ahantu ikiyaya, ariko mpwemu yera niwe adushora niyo hoteli y'abakristo, kandi mpwemu yera babona ko inzamba y'Imana izovuga kandi izovugira mu kirere. Inzamba y'Imana imaze kuvugira mu kirere, abantu bagize mpwemu yera ni nka sumako tumeza ahantu harakuma bisa bikominikana kadakaduka tuzoduka mwisho kubera mpwemu yera. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa n'igice cya mbere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa dusubire ku murongo wa 12. Buno basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi Yerusalemu urugendo rwegera urugendo kw'isabato. Bashitse iyo barurira baja mu nzu yo hejuru aho bari basendereye ari Petero na Yohana na Yakobo na Andreya na Filipo na Toma na Matumayo na Matayo na Yakobo mwene Alfayo na Simoni Zelote na Yuda mwene Yakobo. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Murongo wa 15. Muri iyo minsi Petero ava hasi ahagarara hagati ya bene data bari bakoraniye ishengero ry'abantu 120. Aravuga ati, bagabo bene data, ivyanditswe by'ubuguzi gushika ibyo mpwemu yera yaravugiriye mu kanwa ka Dawidi kuri Yuda yarongoye abaza gufata Yesu, kuko yari yaharuwe muri muri twebwe agahabwa umugabane w'iki gikorwa. Kandi uwo muntu amaze kugura ubwatsi kubyo yahawe bigakurikira ubwabitanya kwiwe, agwa yubamye araheganirwa araturika amara yiwe yose araseseka. Bimenyekana mu baba Yerusalemu bose n'icyatumye ubwatsi mu rurimi rwabo babwita akagama, bisobanurwa ngo ubwatsi bw'amaraso. Dusome hano ku murongo wa 24. Bahagarika babiri, umwe ni Yosefu ariwe Barusaba, irindi ni Yusito, uwundi nawe ni Matiya. Barasenga bati, Mwami, ni wewe uzi imitima y'abantu bose, none werekane uwutoranije muri abo bombi gusubira mu kirenge cya Yuda muri iki gikorwa no kuba intumwa y'ibyo yataye akaja ahiwe. Barapfinda ubufindo bwerekana Matiya nuko aruranwa n'intumwa 11. tugarukire ngaho. Hanyuma iyo turabonye ingene Yesu Kristo yadugawe mu ijuru, hanyuma abigishwa biwe bari kumwe bajana ku musozi witwa Elayono, noneho birimbuga yadugiye hariho Elayono, umusozi uri Yerusalemu hari muri Isirayeli. Hanyuma Yesu Kristo yari yababare yuko mu minsi itari myinshi nzobarungikira mpere, kandi icyo gihe niho muzoshobora kuba ibyabona byo kunshingira intahe Yerusalemu hose n'Iyudaya hose. Hanyuma baragenda, ntibari bazi abicumira bigenda, mugabo koroteje y'Imana Yesu naho dushobora cyane iduga na Yesu
abigishwa biwe bamwe baraba hejuru, hanyuma abamarayika babiri bivuga ngo baraba bati naba bene data, niki gitumye mugwa muraba Yesu? Uwo Yesu abakuwemo azoga ko kubonye aduga abandi kazogaruka y'inzererano. Bibiliya rero hano bazuri mu rwose na kabiri baba kuri uyo musozi bagenda Yerusalemu mu nzu yo hejuru gusenga, bagakorera isezerano. Ndakwifuriza kumvira Imana n'ijambo ry'Imana. Aba bigishwa bagiye aho Yesu yabarangiye baroreraho. Umwe yagiye mu byiwe, uri bagere mu byiwe, ariko babaga kwamarika ibindi bikorwa bagenda kubera aho Yesu yabarangiye. Imana nishimwe. Barasenga hanyuma mu kuvuga gusenga baratuma iyo abantu bose basenga neza barihana. Ega Petero aye yari umuntu w'umuvugizi, iyama atanga abandi kuvuga, hanyuma nawe nyene hari ibyo yihanye. Maze ko Petero yigeze kwihakana Yesu, abonye habavye ari hababa ari hababa naho jewe kimwe twari n'umusirikare mwisoko, ahantu mwisoko imwe yo mu Migera tugiye gusoma agatoki, hanyuma ipine ry'ikinga riraturika. Muri iyo minsi hari ibintu bikunda guturika, bigenda babwira cyitwa Titongo torishashe. Izo murakizi indyamisi rero n'ibunduke ivuze, niba uvuga igifaransa, niba uvuga icongereza, ikigutunga wumvise ukirimwo ni ugushira mu ijana. Ayo rero umusirikare turiruka turi kumwe, kandi byari tunagikinga bituritse. Mugabo kuko umusirikare ariyo yiyizi ngo dusigaye hepfo yumara agiye kuba banga amatwi ko hari ikindi kintu giturika, arabura asahindukira, nzabona ngo wa mugabo waduhindukiye asahindukira asubira mu isoko. Mugabo agenda aho yakoye none mugabo yiruka kubona ikinga ikinga bituritse karabise ryamise zebura iki kintu cyitwa Titongo torishashe. Rero hari habaga kuri Petero abonye ingene Yesu ariko arakubitwa, kandi Yesu yakubitwa inkoni zisanzwe, babakubita ikintu kiba gishingura inyama. Wibaze abagomba Yesu yagize kubera agajewe kugira ngo tuzomutahe ubwami twamara bwiza bw'Imana. Yesu yatwabarijwe. Hanyuma rero ariyumvira ati aba bantu niboza kuvuga ubutumwa banze mugendere murere ubushobozi bwa Mungu yera. Mwibwira neza akabaza ko n'ubuzobe byabona no gushinga intahe Yerusalemu n'Iyudaya hose uzakomera y'isi. Basabagenda barasenga rero burira mu nzu yo hejuru. Abanditsi bamwe bagira komantere barerekana kubera iki bagiye mu nzu yo hejuru. Ni bamwe mugabo kuko banditsi basoma ku ijambo bakimbira kuri iyo. Mu nyuma baja hejuru y'ibyo basamaza, hejuru y'ibyo bakoroga, hejuru y'ibyo baguruga, bagumya intumbero imwe, barategura ubugingo bwabo. Hanyuma kandi bose basabahuza umutima, bivuga ngo basenga n'umutima ubuye. Kandi ndera kwa Yesu yavuga ngo abantu bahuza umutima gusaba ikintu cyose data wo mw'ijuru azokibana. Iyo abantu bahuje ku kintu cyiza Imana irakibana. Bibiliya yavuze yuko kubana n'abantu 200 harimo n'abagore. Hanyuma basenga
n'umutima uhuye. Ikigira kabiri hari n'igihengeri. Igihengeri barashuka. Yesu yahamagaye intumwa 12. Mwaka ko uvuga intumwa 12 ugasubira inyuma kwiyumvira imiryango y'Abisirayeli yari ingahe? 12. Siko none hanyuma Yesu nawe yahamagaye intumwa zingahe? 12. Hanyuma kino gitabo rero wacanditse ntiyitwa intumwa, ariko n'uwagira ubuntu akurikira Yesu. Ibyo Yesu yakoze yitwa Luka, yari umuganga. Hanyuma rero ikigira kabiri hano bakoze bwa mbere bumviye Yesu bagenda aho Yesu barangiye. Ikigira kabiri barabise imitima ihuye. Ikigira gatatu barabonye igihengeri, hariho umwe yabavuyemo uwitwa Yuda yabavuyemo. Ngo bagiye gusenga ari 11 bwa mbere bashira babiri. Nami nibaza n'udasabirondera ubona Yuda yari kesiye yari umubigero niwe yagenda n'amafaranga ko turasarondera none ko Yuda ari yari umubigero none yarahetse yayahaye nishobora ngo yahaye turasarondera ukaturondera mu bitabo kabisa. Uwo mugabo iyo saha yari afite yayishyize mukadire yiriye nawe nyine yarakabonye yapfuye urupfu abandi babadapfa. Kandi Yuda kuba mu bantu udakizijwe n'ingorane ngira yiba bati uyu Yesu ndamuzi ntibazomushobora. Ibyo yibaza we ategeye amafaranga ndayaje. Hari umugabo umwe na jewe mugabo wewe yari umuntu nyine acuruze ko jewe nari umufundi hama ndagenda asigira stoke agiye hanze y'isima n'ibiki abandi baramwiba hanyuma nakoresha asanga ibintu n'ibyize ndetse neza turi kumuna ibikoresho bikiriho abandi umuntu wagenda kubagana jewe ubundi jewe ndabona bavuga byageze jewe ubundi jewe hamunyuma ngiye kunahamba duhurirayo muri zo kwituma mwene data bangubita kubituma ngiye kwenda umuntu w'Imana kwe. Mu nyuma rero arakebya agira idini. Amaze kugira idini arambara ngo mwana wanjye ngururi ndende ndakibona kiguruka mbere y'iki hafi ngigenda mu kingurukire. Hanyuma rero uyu arambara ati kandi yose nzokugira neza ndokoze mutama nkageniwe nkasanga bwabundi bagabo abagabo bafungura kweli imeza narahariye ibintu by'isuku rero bidarya gute aba nkayura duke hajyayo umuntu harimo n'akabizize bagabo ega bose ari umumisiyoneri yakiye abakozi b'Imana ahantu amahanga y'ibintu bonoye amunyoro isanga undi muntu unaona wote unawaga ni wa kizungu njoo utengeneze nuko rero abona nari bisedeva agenda hari bijumbu yotori bijumbu gusa agasiga inyama n'umusigo kuko nukumwabulira utabizi habore tuzimbere rero uyo mugabo rero atarabatizana ikaraga mu nzagoroze pakondo rero utugendere mu ndege cyo cyane kandi nakudara amashuri hantu wiga amashuri yo hanze yego kandi ndakwemera asanga akarera y'ibijumba kwere mu atunze kabisa asanga muhira asanga handi ko gacha nkora ntera udushuge ku nzira mpande y'imbuga ngo kubagize hatu none mwanjye wera usaga kinga none ndakugira hatu ndo hasishije ngo agura ngo kwizera ngo ndo imodoka ati imodoka sawa nanze imodoka naro ndabwiruka gusere
hanyuma uvuga ati none imwe modoka ngo zoguha n'inka mugabo Yesu no gusaba ngo uze mwishengero ya Pentekote uza muri ishengero namaze gushinga usana gusengera kugira ubupasitori hanyuma nzo kwiga hanze hanyuma gushaka kuba pasteur engineer titre ikomeye rwose abantu b'ubupasitori bwo kubanza kuwa bakantaragura iyo modoka babanza kuntaragura iyo habe n'imodoka yo habe yica yonyica yona mumanga none modoka ni ibintu ndabura n'umwene ndamura nkoga ndiro Imana niyo shobora kubumba imodoka ntabaze kuba hanyuma inka adewe y'abagorgo kandi abagore na yinkenye kwe egera yinke kandi Satani araza hababaza araba umwene yabibonye mugana yabibonye mwebuye ayari muri jewe mwabandi naho nogema ibinaco byatose nabireka kiba kandi kabisa namemo mwaka yoba kaka kibyondo mugabo ibintu byondo by'agakinda aho nibiti mwebuye ibintu biri imbere tubagenda atanya ahiraro n'inkariri mbona ni wewe akasineme ndizibwiye namba bahakira Imana bari nano bisumuravyo ijwi ryaturika gicambere guturika ryamutse kabiri mugabo je uweho rene ryo turika kacu ry'Imana paryo mu yoruye haya mu rero yari yambara ibintu bigoye none ngine nagenda hanze umugore zo gusigaye tugenda twese n'abana cyane umugore zo mubitsa nze kubitsa umugore kandi abantu babitsa abagore nizo ni kinyuma hanyuma rero hari Buraya nibira amagi umurete hama ndekurimburuzwa hama ninadasanga umugore wanjye na Pondekaye nze ko umude dukwiranye wowe waco ni kinyumasha nijewe mwatunyimise mugabo kwezi kumwemuye ndamunanira agenda Imana ni Imana aha Imana niho hamagaye ku muganga rero abigisha bose bariko barasenga bariyumvira uwasubira mu gishingo ca Yuda babanza kuzibira igihengeri barasenga Imana bareka abantu babiri hatorwa Matiya atorwa mu gishingo ca Yuda murongo wa kabiri murongo wa mbere gukunda kwa mpwemu yera umunsi wa Pentekote ushitse bose bari bahwariye ahantu hamwe haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka ngo guhuhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemo hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaza kumumwe bose buzuzwa mpwemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga i Yerusalemu hari Abayuda bamyeho abagabo bubaha Imana bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru ico gihinda cumvikanye hakorana abantu benshi baravyorerwa kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga barumirwa bose baratangara bati mbega aba bose bavuga Samariya kandi iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye Imana idufashe bamaze gusenga gutunganya ubugingo bwabo kuko abantu babana ntibabura ibyo bapfa ariko bariko barasenga barabitunganije kibi ca mbere ihigira kabiri basenze bahuje umutima ihigira gatatu bifuze kuzibira igihengeri kugira ngo bongere babwire igitigiri c'induma mugo rero hariho itandukanye namaze imisi nsoma ndondera ibikorwa vya Matiya
ntitubibona neza naho yatowe gusayo aho se muhatira cyane bamaze gusenga bakamusubizaho tukaba 12. hanyuma bivuga ngo ku munsi wa Pentekote ushitse bari bakoraniye hamwe basenga Imana. haza kandi iyi Pentekote nk'uko mwigisha wa mbere yavuze yariho wari umunsi mukuru umwe mu minsi mikuru y'Abayuda. hari umunsi wa mbere wa Pasika w'Abisirayeli bavuye muri Egiputa. hariho iminsi mikuru yitwa y'Isago wibutsa ngire bagire baratahira. hariho umunsi mukuru wa Pentekote. uyu munsi mukuru wari umunsi mukuru w'ivyimburwa. hanyuma rero mvuze bikeyi byose mu bari yose. hama uwo munsi mukuru wa Pentekote rero uza gushika abigishwa ba Yesu bari Yerusalemu. yari yabariye ngo mu minsi itari nyinshi. Pentekote rero yashitse ku munsi ugira 50 baharuye igihe Yesu yazutse. kuko Yesu amaze kuzuka yamaze iminsi 40 aduka mu ijuru. hanyuma iminsi 10 Yesu arungika mpemu yera. hanyuma rero bari bakoraniye hamwe n'abantu benshi. abantu bari kuva muri Yerusalemu bava bumva igihinga basa bumva indimi kandi babonye umuntu wese bamubona ko yagumuriyo. Imana y'abadodesheje kwe yarabahedanye. umuntu wabona urubeya rw'umuriro baza bumva indimi. abantu bari bakoraniye aho hantu bava hirya no hino babasha bumva umwe wese ururimi rw'iwabo. tudosubira kuvuga ururimi rumwe na turi mu ijuru ariko kandi turi mu isi. Imana duhaye gutandukanya abanyamahanga n'abantu b'Imana tukaronka mpemu yera. mpemu yera naho umuntu yoguma agakena ibindi byose amagazi no ntabura. jewe ndabise umuntu w'inshuti hama rero mu nyuma rero arantelefone ati ni muvyara arantelefone ati jewe urasengera hadakabonye ati nibiki umugore arambubise none bagiye kukurekera hejuru ariko aracunga barambubise none nuhira ibyo gusubize wewe ntiwakidizwe ntanakidizwe genda rero urabaho uryama uruhuka n'igikuvukubise utekereze uzira akamugabo yuzuye mpemu yera. umugore yo muhangana akamukubita iyo ntambara y'ibyo bibandura ariko umugabo yuzuye mpemu yera amaboko yiwe aratekeye amurura ntaho. abagabo buzuye mpemu yera amaboko yabo aratekewe. ndakwita ikofu adora umugabo asa mbega ino ntuvuze atuma nk'imvubu n'indi mwoco kuko ngiri mwoci imvubu imvubu n'urukoko rwo Tanganyika. abagabo buzuye mpemu yera n'abatakatifu kabisa ndibiga batahata. abagore buzuye mpemu yera n'abamarayika. umugabo ntabwo adafise amafaranga. haraho biga amafaranga aragowe naho urupapuro ndakubona bitagoye kumwe n'uburongo buragowe. haraho umuntu abura rasi zitwaje murabona babagira pasiteri abantu bazi gucumbura mwirinde mu byumba. hariho kumva warabazaye mu byumba ngo agiye gusenga ngo Imana iravuga. none Imana ikuvuga ko wowe n'uzi byawe ubizi. hari uwari yasumuhira umuntu ameze byiwe niba ufise amanyama n'ubu ufise amanyama. nimba wiba n'ubu ko wiba. niba ufise ibyifuzo n'ubu bizi mpaka Imana imaze kubivuga. hanyuma rero mu nyuma ndavuga nti kuko nabonye abantu benshi bagiye barakabonye basi babubakira abantu baguye bakubaka ubuzu bw'ubwumba bwinshi
hakumurondera mugiye kubonana nawe umubuza kwa minisitiri n'abara basoza bakinanya kuba minisitiri urinze ariko wawe ni audience akavayo bavuga ati rero ngo cyo turakenye nizigito tugiye tubone nta muntu w'Imana akena icyo kinyoma umuntu w'Imana akena sikoro akena amafaranga akena ibintu urabise mpemu yera kurobanura kuko muri mpemu yera hasi hakurikira ingabe z'Imana zo kurobanura ibitari byo impemu y'ikinyoma igafatwa none hari ubwo bari muri korali yiyo kabiri bamutwaye umugore baramukemye kwe afata baramata kwe ariko umugabo yiwe umugore wowe uri kamutwara nguye ndi mupolisi no mukubita inkoni umusuma igiti norondera inkono imikaratuzi ikomereye niba ngo bandikubita ku mutwe n'amaguru mwana gusambura urugo ngoyo umugabo si kwawe akavuga isomo n'ibizitarize ngo umugabo si kwawe yabagwawe ngo nta magogo office ngo ntiworara inzara inkono ndiyohera cyo ni kinyoma ntutirahera amageragezwa kuko mu rugendo hari urushika ahantu haduga n'ahantu hagerera n'ahantu ikiyaya ariko mpemu yera niwe adushora niyo hoteli y'abakristo kandi mpemu yera babona ko inzamba y'Imana izovuga kandi bavugira mu kirere uyu munsi mwebwe hamaze kwiga hari abantu biga bya gisirikare byo gusimba mugabo ntasimba ntagumayo ntagira usimba turabagume ndagumayo hasi hari ikintu gikwega kigaruka ntiharagera mugabo inzamba y'Imana imaze kuvuga mu kirere abantu babize mpemu yera ni nka sumako utumbereza ahantu harakuma bica bikominikana ukazakaduka tuzoduka mwisho kubera mpemu